Amazina yanje nitwa Atanazi Ngendakuriyo, nkaba mu buzima bwa misi yose nanonosoye ibijanye n'amagara yo mu mutwe n'inyifato. Nitwa Irankunda Gervais, nkaba ndi umuhinga mu by'inyifato n'amagara yo mu mutwe. Ikindi ndafasha mu bijanye n'imigambi yo kwiteza imbere. Nitwa Desire Habyarimana, ndi mwene so muri Kristo Yesu. Dukora counseling ya Gikristo, twishimikije ijambo ry'Imana. Ku mazina yanje nitwa Yvette Ndayikunda, ndakijijwe SSH yaje nk'inyishu ku bajene. Nitwa Irambona Rodrigue, ndi umugabo, ndubatse, mfise abana babiri. SSH nayimenye biciye ku mafishi. Ibijanye no kumviriza canke ibyo bita muri mubishitsi counseling, ubwa mbere no kumenya ko iyo umuntu ariko arumviriza umuntu ni nk'umuntu aba ariko afata umwanda uri mu gifuko akawucukanura hasi. Tuvuze imyanda rero ifite ibintu bya kahise kabi twagiye turonka bizananye mu miryango, bizananye aho twagiye turaca hose. Ako kahise rero kagenda kadusigira ibikomere, gatuma ibyo bikomere bituma tugira indi yifato itameze neza. Rero mu bijanye n'urugo, iyo abantu babiri baje gukora urugo, umwe wese azana ya myanda yiwe, hama bamara kuyizana ugasanga urugo n'urugo rugizwe n'imyanda ibiri, mvuze mu majambo yumvikana. Hirya y'irya kanzu bambara n'irya costume baba bazanye n'uburezi bakuye iyo bava, baba bazanye ibyo bakuye mu mashure, baba bazanye n'ibikomere bagize muri kahise. Rero gufasha abantu cyangwa kumviriza abantu imbere yuko baja mu rugo, niyo bari mu rugo, ubwa mbere bibafasha yuko wa muntu afise ibikomere vya kahise aba yakuye mu miryango, aba yakuye atandukanye, kwari kugira ngo umufashe aje mu rugo yabanje gukira, haba umugabo haba umugore. Hama kandi twagiye tubona yuko ingo zubatse zitakiza ibikomere ziba zimeze nk'inkuba zibiri zisangiye igicu, abo bantu bose baraturagara. Tuvuga yuko umuntu yakomeretse akomorana, ntibasheze ngo babane neza, batakaza ukwihangana, bagatakaza ukwemerana, ugasanga urugo rugizwe no kwikekana. Ibyo byose rero mvuze ibimenyetso bikeya bishobora kuranga urugo rwabanye, abantu bakoze urugo batabanje gukira umushaha. Aho hantu niho hakomereka. Umuntu ashobora gukomeretswa n'ijambo, akararagwa diabete, akadevelopa umutima, bikazana kanseri, akibagirwa ibintu byose, akamera imvi ntazo yari afite, akabyuka ubuzima bwahindutse kubera ijambo ribi gusa yumvishe. Stress yo ku rwego rwa mbere n'urwa kabiri yombi irica. Niyo mpamvu ari byiza kwita kuri abo bantu. Abantu benshi twarakijijwe, twumvisha ubutumwa bwiza, hanyuma dukizwa mu buryo bwo gutsindishirizwa kwakira Kristo nk'umukiza, ariko ntitwaretse Yesu ngo yigarurire ibice byose bitugize. Yesaya 61 umurongo wa mbere n'uwa kabiri ndetse no kugera ku wa kane haravuga ko Yesu yasigiwe gutanga ikamba mu cyimbo cy'ivu, ashobora gutanga ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye. Bibiliya igaragaza neza ko Yesu ataje gukiza ibyaha gusa, ashobora no gukiza umutima ukomeretse. Abantu benshi bagendana umubabaro, bamwe baseka uko bibagiwe, abandi ubuzima ntibubanejeje. Hari n'abageze igihe bagirana amakimbirane n'Imana kuko bumvishe ko Imana isa nk'iyaho yabahemukiye, kuko ibyo basengeye Imana itabisubije. Rero benshi iyo bashika mu rugo bikanka, biba byazananye ko ari abantu babiri bagwaye bagiye mu bitaro batagira umugwaza. Ni ukuvuga ko rero ingo nyinshi no munsi ziriko ziranka kuko benshi bagenda mu ngo bagwaye. Ingo nyinshi ziriko zirasambuka kuko benshi bagenda mu ngo bagwaye. Ingo nyinshi hari n'abashika bakabura uruvyaro, abandi ibikorwa by'iterambere bikanka mu rugo, bikanka ko bahuriza kuko by'iterambere, kuko n'abantu babiri bagwaye bagiye mu bitaro batagira umugwaza. Nico gituma imbere yuko abantu bagomba kubaka bari bakeneye byibanze kubanza gukira ibikomere bya kahise. Niho abo bantu bashobora kubana neza, bakumvikana kuri imigambi y'iterambere. Hanyuma ibikomere turazi yuko bituma icyo twita réservoir affectif kiba vide, umwe wese akagomba kuvoma ku wundi
kandi uwundi nawe ataca afise. Muri ico gihe rero bashobora kugira amatati yuko muri bo bumva atakiriyo, hari vide, umwe wese akaba agomba ko iyo vide yuzuzwa n'uwundi kandi bose bari vide. Icya kabiri ni caractère. Caractère yiforma mu minsi 90. Ikintu umuntu yabayemo iminsi 90 gicika nk'ubuzima bwiwe. Iyo umuntu rero yakuze abaho ahantu bashwana, se na nyina bashwana, canke ivyo akora byose birimwo amatati, birumvikana ko ayo matati yazana muhira. Hanyuma hari no kudakontorora canke kudashobora kugenzura ibigumbagumba. Ibigumbagumba byacu ndiko mvuga nk'ahajya usanga umuntu ashabura n'ingoga canke undi ntiyerekana ibigumbagumba vyiwe uko kuntu tumeze, ugasanga rero turiko umwe aranyaruka uwundi ntanyaruka, ugasanga biriko bizana amatati hagati y'abubatse, bihava bigashika no mu bana, bigashikira no mu kibano. Ibibazo ushobora kubona mu muryango ukihutira gushaka umukansara ni igihe wowe n'uwo mwubakanye mutakibasha kwikemurira amakimbirane. Igihe hari ibibazo biri mu muryango mutakibasha kumvikanaho, murabizi ko amakimbirane ageza abantu ku kwicana, ageza abantu kuhemukirana. Nico gituma iyo mutakibasha kubyumvikanaho ari biza gushaka umukansara yabafasha muri urwo rugendo rw'impinduka cyangwa se gukira imitima, cyane ko ibyo abantu bapfa tuba ari utuntu duto duto twagiye twiyegeranya, hanyuma tukabura udukemura, bikazarangira abantu bageze ahantu habi. Icya kabiri mwabona mukihutira gushaka umukansara ni igihe umwe atangiye kugaragaza ibimenyetso by'ihungabana. Ihungabana rititaweho birangira umuntu yinjiye mu ndwara ikomeye, kandi niba hari ikintu kibi ku isi ni ukugwaza indwara yo mu mutwe, kuko uyigwaye ntapfa, ntabaho, ahinduka umutwaro ku muryango. Ikindi ni igihe utangiye kubona mugenzi wawe atangiye kugira ibimenyetso bisa nko kwiyambura ubuzima. Icyo gihe ni byiza kwihutira gushaka umukansara. Twavuga lisite ndende, namwe nzi ko muzi ibindi bibazo byinshi biri mu muryango bituma abantu bakenera family therapy. Kugira ngo umuntu ashobore guhitamwo umuntu yamufasha abatwita abakansara, ni ukuvuga ko ubwa mbere utegerezwa kuraba, ntibihagije kuba umuntu yarize psychology, ntibihagije kuba umuntu yarize kumviriza, ariko kugira ngo uhitemo umuntu akumviriza ni byiza ko banza kuraba ko mu buzima bwiwe nawe yahindutse, kuko baravuga mu Kirundi ngo ntawe ushobora guhindura atahindutse, nta muntu ashobora gutanga icyo adafise. Ni umugani w'ikindi uvuga ngo umubyeyi nawe aba mwiza gute ntashobora gutanga icyo adafise. Rero mu guhitamwo umukansera ni ukuraba uwahindutse, kuko uwahindutse arahindura, uwahindutse agira ibyamwa, kandi ibyo byamwa bishobora kuba kimwe mu bikoresho ashobora gukoresha kugira ngo iyo rikabwira abantu guhinduka nabo ababwira ariko nabo yarahindutse. Icya kabiri ni byiza ko iri kurahitamo umukansera, biragoye gutora, ariko ni byiza ko nawe aba yarakize ibikomere, kuko iyo umuntu ariko arafasha abantu atakize ibikomere atanga umutwe ariko ntatanga umutima. Ibyo bintu bibiri biratandukanye. Gutanga umutwe ni ba bantu azakubwira ibyo yize muri universite cyangwa ibyo yize mu mahugurwa atandukanye, ibyo bintu ntabwo bizaguhindura kuko bari kaguhereza umutwe. Gutanga umutima naho ni wa muntu akubwira ubuzima yabayemo, ahubwo ngo jewe ntarakira naho n'umukansera nari meze uko, maze gukira byagenze uko, urugendo nafashe byagenze uko, no munsi ndico ndi kubera navuye aha shika. Icya gatatu mu guhitamwo umukansera hariho ikintu cyo kurondera umuntu afite umwanya. Ibintu byo gufasha abantu bimeze nko gukama inka mu Kirundi. Nta muntu n'umwe akama inka ariko ariruka. Inka uyikama wicaye, inka ukayiririmbira, inka ukayitahura, inka ikagutera imigera, ariko wowe ukabandanya ukama kuko ufite intego yo kuronka amata mu nka. Rero umukansera ategeza kuba ari umuntu mu Gifaransa no kwita ari disponible. Nta muntu yumviriza umuntu ariko ariruka. Mu guhitamo umukansera rero ni byiza ko yaba wa muntu utuje, utekereje, kandi ufite umwanya wo kumviriza.
icya kane iyo umuntu ahitamwo umukansera ni byiza ko uhitamwo umukansera afite urugendo rwabo ashobora kuba yarafashije, uvuga ngo hari abantu yakuye ngaha ageza ngaha, mu majambo avunaguye nawe afite intahe nziza, naho wamenga iby'intahe bigenda mu byo kwizera, bigenda mu by'agakiza, ariko ni byiza ko nawe aba afite intahe nziza kugira ngo abe ari umuntu ubona w'icyitegererezo. icya nyuma ni byinshi nari kuvuga, ariko reka mvuge muri ibyo bikeya. icya nyuma, iyo naho utomboye ugatombora umukansera yamenye Imana, nabyo biba byiza cyane, kuko umuntu agizwe n'ibihimba byinshi by'umubiri. Hariho umubiri, hariho impwemu, hariho ubugingo ariwo mushaha. ibyo bintu iyo umuntu ariko arafasha umuntu bigomba byose kubikoreraho, ntabwo aricyo bita mu gifaransa psychosomatique. ni ibintu bidushikira bishobora kuzana mu mubiri bikatugwaza mu mushaha, cyangwa byazana na mushaha bikatugwaza mu mubiri, cyangwa byazana mu gice cy'imwemu nabyo bikatugwaza ibihimba bisigaye. iyo umuntu ariko arafasha akaba afise cya kintu cyo kumenya ibyo kwizerwa, nabyo biba byiza cyane. iyo umukanseri rero yamenye Imana akaba ari umuntu asenga, ashobora guca gufasha no muri cya gice kijyanye n'ibyo kwizerwa n'iby'imwemu. ibibazo nkunda guhura nabyo ni iby'abantu bakijijwe ariko batamenye kuri ibyo bindi bice biri, batazi gutandukanya umushaha n'umwuka, batazi gutandukanya iby'umwuka n'iby'ubugingo, batazi kumenya ko umuntu agizwe n'ibyo bice bitatu. Abatesalonika ba mbere 5:23 na 24 havuga neza ko umuntu agizwe n'ibyo bice bitatu. Baravuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, umwuka wanyu, ubugingo n'umubiri birarindwe, bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azazira. Ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Mu Kirundi bavuga ngo intimenya niyo ntinegura. Gufata umwanya wo kuvuga ngo reka nimenye, menye ibyanshikiye bibi ntibinzire mu muryango, menye ibyashikiye ibyaba mu miryango iwacu bibi bitoba mu muryango wanje, menye ibigumbagumba byanje ingene bikora, kubera iki nshavura iyo habaye iki, kubera iki iyo habaye iki inye nca nezerwa cyane ngasesagura, canke kubera iki numira ku tuntu twanje. Umuntu agize ikigwa cyo kwimenya bishobora kumufasha kubana neza n'abandi. Kenshi tubona amakosa ari ku bandi, uwundi ntameze neza, uwundi ni wangora, abandi nibo babi, abandi ariko dukwiye kuva ku bandi tukaza kuri twebwe nyene tugakora urugendo rwo kwimenya, hanyuma tumaze gukora urwo rugendo rwo kwimenya tugakora urugendo rwo guhinduka. Hari abantu bimenya hanyuma bagahitamwo kuba muri ubwo buzima bubi bwo kwama bakomeretse. Hari n'abandi umugwi wa kabiri w'abantu bimenya bagatangura gukorera ku ngeso zabo, gukorera ku bigumbagumba byabo, gukorera ku kungene bari basanzwe babayeho. N'urugendo rushobora kudusaba ikiguzi kinini, ariko iyo umuntu arukoze ashobora kubana neza n'abandi. Hariho ivyigwa bijanye no kwimenya. Ni byiza ko umuntu birondera. Nk'akarorero ngaha muri SSH baragira izo nyigisho zo kwimenya no gukira ibikomere. Twarashoboye kwimenya no gukira ibikomere, iyo ni intambwe ya mbere twateye mu kwimenya no gushobora gukira ibikomere. Hari ibyo tutari tuzi n'ibyo twari tuzi. SSH twaharose umuryango munini wagutse, ababyeyi badukunda, batwitayeho, batwigisha Imana bazi kandi bafise. Baratwigishije indero rukristo, ingene twoshobora kwifata nk'abana b'abakristo, kandi baratwigishije ingene twoshobora guhitamwo uwo tuzabana mu rugo rwacu. Zabaye inyigisho zigisha kuri jewe, zigisha ku bikomere nasanze mfise ntazi, ngendana ibikomere ntazi ko ndabifise. Maze kwinjira ibwina muri izo nyigisho zahavuye zintuma nemvita n'umufasha wanje, nawe yari asanzwe agendana ibikomere, hari ibyo yari azi byamubaye ko mugabo ntamenye yuko uko ariko arabaho ariko abaho
atumwa na bya bikomera ngendanwa, ntiyabitahura ko ariko abaho muri ubwo buzima amareaction menshi yagira canke inyifato yagira haba imbere yanje canke imbere y'abana, imbere ya environnement ya societe, ntiyarabizi neza. Nanje kwari uko bigiramo rero dukiriye aho hantu, dukiriye muri SSH, kuko koko ntiryari ihuriro risanzwe, twasanze ari kwa muganga atari hahandi ugenda uzi yuko baguha ikinini warumense umutwe ucukira umutwe, utari hahandi ugenda uzi ko bagutera urushinge ngo ucukiriraho, ariko twasanze ari aharuta hajya twibaza yuko ugiye baguha ikinini, twasanze baguha umuti uvura icotuma umeneka wa mutwe, icotuma wonywa ca kinini. Rero uwo muti niwo muti wa mbere umwana w'umuntu akeneye, urugo rukeneye, umugabo yubatse akeneye, inkumi ikeneye, umusore akeneye, umumama yubatse akeneye kugira ngo yubake urugo rwiza. Muri SSH abajene twaharonkeye ibyizigiro bya kazoza, tumaze gukira ibikomere twaciye tubona ko hari ubundi buzima. Muri make umujene atarashika muri SSH yarahombye cyane. Ahirisa handi ni bafise icicaro kuri Route Rumonge, ahahoze Care International en face ya Kiosque Sangwe. Ndatumirira abagabo benshi bazi ko bagenda batagwaye, ariko nibo bantu ba mbere bagwaye bifuza ubufasha, bifuza gukira kugira ngo bashobore kubaka urugo rutosoye, urugo rwiza ruva mu mugabo yakize. Ndatumirira abamama bivanye n'imyaka yabo, guhera ku mujene marié gushika ku mutamakazi, nawe arakwiye kuza muri SSH kugira ngo ashobore kubaka urugo rwiza. Harabibaza ngo jewe ngo nubatse kera ngo byararangiye, reka ndabibe mwuko gushika ku iherezo ryanje. Counseling ishobora kuba iy'umuntu ku giti cye, ariko family therapy ni ikintu cy'ingenzi, ni umuntu ufasha urugo mu rugendo rw'impinduka. Nkuko natanguye mvuga, ntitwame ngo abandi, ahubwo turabe ngo twebwe, mbega si twe twoba turi ko dutuma umubano ugenda nabi. Icyo nagira ngo mbasangize ni uko Yesu adakiza ibyaha gusa, ahubwo yaje no kuvura imvune z'umutima. Imana ibahe umugisha.